ko aresurana ku munsi w'ejo ava yuko tuza kuraba iz'uyu munsi uko ziza guhava zigenda hakiri kare cyane isaa 7 zuzuye neza ekipe yitwa CFK Football Academy baraba mu maso Olympique Star barayibwira ati mwarakoze kwitabira intambwe yanyu ya mbere yari ikwiye kugira ngo mwisubirire muhinga mutahe hari kuri stade Gatwaro mu Kayanza Paparba Olympique Star n'uyu mwaka ngira ngo ushobora kuba uyu mwaka ugira gatatu bakina match imwe gusa muri Coupe du President bagahita bava mu bakitahira imwe mu ma equipe muri Première Division yatanguriye ayandi kuvamwo ariko agakugwamwo na equipe yo muri Deuxième Division ibi turavyita ukunanirwa kwa equipe nkuru turavyita ukunaniza kwa ma equipe yo muri Deuxième Division azafise inguvu zidasanzwe anke turaza kubifatira mu buryo bw'intunganye z'amaproje y'ama equipe biba bigaragara ko biba bidatunganije bategura bo nk'abazokina championnat gusa ariko yamara ayandi maturu mashobora kwinjira mu sanga atanga ubundi zinke bashobora kuzishiramo buri equipe yisangije ibibazo ariko uri kuraraba umugwi wa Olympique Star n'umugwi twabigaruka ko ku munsi w'ejo mwe munayegereye kurusha kuko burya equipe yantu vuka ubuyize kuruta buri muntu wese bose mu contact nyinshi muravuga ngo nibwo bwa mbere tubonye equipe yafise abakinyi beza paraporo yindi myaka abakinyi beza bo kwifuzwa mu yindi kuko ni Olympique Star equipe yo no ivuga gute sitiko navuga ngo ni nka Everton ubwo Everton yigeze kuba yandikisha amateka mu gihugu cy'ubwongereza nako turavye position sinzi ko twoyita Brighton urako bambara n'amabara amwe equipe twari igikombe ariko hari uwo yobuza kugitwara niko twari tuyizi uyu mwaka mu buryo bwo kubura abakinyi beza ni n'umwaka twabonye equipe yagize ibibazo mu ntangiriro z'umwaka equipe yarifise abamenyereza babiri ariko ari interne atumvikana mu nyuma umwe abona yaja twibaza ngo amahoro agiye kuboneka ariko bigaragara yuko Romarete Profo hariya muri equipe ya Olympique Star nikimenyamenya ni result nta ndwi imwe zibiri zagenda ziboneka tutumvise ka ya indiscipline muri equipe kayo mukinyi yafashe urugendo ntagaruke kaya abakinyi bari bataye equipe bigiriye guca amafaranga mu bundi buryo iyo ni equipe rero biba bigaragaza peut-être ko ari character y'abakinyi ariko kandi habariho gitera habari ikintu kibibatera abo bakinyi nta abakinyi yatanguranye antukira amaze gutakaza mu nkabane canke batanu kandi babatitirere bakomeye babatitirere vuga ngo iyo ni equipe rero uravye aho ihagaze muri champion ukaraba n'igikombe c'umukuru w'igihugu kugira ngo uzogitware nivyo bari bageze muri phase preliminaire batakagombye gutsindwa n'iriya equipe ntibuka izina CFK Football Academy ya Deuxième nabonye yatsinzwe ni izina ntombazi urumva ni bimenyetso biba bikwereka ko peut-être ibintu ba planning bakabwira coach ati hano ntabwo twobandanya n'ubundi ntituzogera kure oya abantu bafite iyo principe ati mwana atari bukure yopfakara champion ntari butware nzovemwo kare izo plan twama twazibonye ni Burayi ukabona ko equipe irasacrifice nka duturunwa duto two mu gihugu ndani kugira ngo yiruke kuri championnat bivanye na objectif afise aid iyo urinze ugira ingufu zo gutwara kwiruka kuri Premier League ufise n'ingufu zo kwiruka kuri FA Cup canke Carabao Cup ariko ku muntu abari kararondera nka Big Four yonyene hari gashobora kwitsindisha mu bisigaye n'ubundi muntu avuga ati Premier League sinzokoroka canke La Liga sinzokoroka non plus nta Big Four nzojamwo reka ndabe ko no kwihambirira kuri Copa del Rey ivyo bakavyiga ari interne je nabibonye mu buryo bwo kuvuga ngo ske Olympique Star ariko di abakinyi beza yari ifise yabatanguje bari bahari barimwo twavuye ngato babwiye 10 no message batanze ati reka hano twiviremo ariko bishoboka kuba atari navyo nyene ni bimenyetso bikwereka yuko iyi sezo kwa Olympique Star
simply yabaye mbi iyi sezo yabaye mbi kwa Olympic Star biragoye kwiyumvira ryari banshenye victoire zitatu biragoye kuvyumvira muri no sezo uteretse umushatsi ngo bazotsinde kane bikurikiranye uhava kugumako baye nka wa mufana wa Manchester United yabango akweze match zitanu mudasinzwe muguma mutsinda uyu mushatsi niho nzo wimosha ana Olympic Star ufashe nk'inkino ukavuga ati cyenda bahaye inkino zine muzimare mutsinda mutazimaze mutsinda sinzimosha aba birangira utimosheje navuga ko Olympic Star siryo rya mbere batashe hakiri kare sinzi naciye mbona agapost nakoze kera nakoze mu mwaka weze nagahaye Abdul mu mwaka weze naho nyene batahushe uko nyene kuko nibuka ko hari muri kimwe ca 16 naho nyene gishiri ca nyuma bari bahuye na equipe menga Regepe d'Iraki yabatsinze nayo banganije menga kimwe ko kindi bakuramo kuri penalty 5 kuri zine bivuze ngo Olympic Star kuvitaho kanyikombe citira umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017 ni naho nuvuga ko yari ifise abakinyi beza twita ko bari beza ko yari ifise ba mwene Bantu John bari barabaye muri Primus League yari ifise bambaza umutima baba yari ifise ba Jonas benshi ba Slim Said twagiye turabona muri saison nyinshi bava muri Olympic Star aja muri Message Ngozi nuvuga ko ari cyo gihe bigeze kuba bafise amwe mu mazina meza twari tubona muri Primus League ko ashobora kuba amaze saison zine canke zitatu muri Primus League ariko arakina ariko mu nyuma ni naho basohotse wanashaka mu nkino za Coupe Confederation Cup kipe yarasohotse isohotse itsinda sinzi kuntu byagenze baza mu Burundi banganye ubusa ku bundi basohotse kipe ya Etoile Filante yo muri Burkina Faso bayitsindira muhira nuvuga ko hari hasohotse ico gihe RRB na Olympic Star abantu benshi twabona ko Leader Dick ariyo equipe ifise amahirwe menshi yo kubandanya ariko Olympic Star ico gihe irabikora ndibuka ko muyinga habaye ibirori byo guserebura ko batsinze match ya round ya mbere ukabona ngo ni equipe y'abantu equipe intara umuntu wese abayitayeho ico gihe habaye ibirori vya equipe umenga atawukanye no Cup wamenga atawukanye Cup Confederation Cup ariko mu nyuma inyuma ya match kuko round ya kabiri baciye batombora equipe yo muri Sudan ya ruguru yitwa Al Hilal Obeid ibatsinda ibitsindo bigera kuri 6 bica bituma baciye bakina Primus League baciye bakina Coupe du Président kurikira yari kubaha uburenganzira bwo kuja mu gikono bango muri gusubira muri za nkino z'Afrika za Cup Confederation Cup ariko mu nyuma ndibuka ko muri kimwe ca 16 basinze equipe yo mu ntara ya Ruyigi y'ikinyinya basinze menga ibitsindo 16 niba nibuka baca bagira wicem de finale baca basinda Message Ngozi baca bagira kare de finale baca batsindwa na Delta Star yari yabaye bari batsinze muri champion ibitsindo ndwi aca bari yo equipe ibatsinda muri quart de finale kandi Olympic Star cyo gari ifise amahirwe menshi yo kuba umuntu wese yabona iyo squad yari office mu mwaka weze bari baheruka kuvana hanze niyo squad yari office mu mwaka wa 2018 vyasa nka ifise amahirwe yo kuba yo niyongeresha igikombe ca Coupe du Président ariko cha kindi twita ngo ubuserie canke objectif equipe bifise gituma nubundi basezererwa na equipe ya Delta Star yari yabaye ya nyuma muri Primus League Burundi bari batsinze muri champion ibitsindo ndwi izana nyine ko bibasezerera ari naho nace ntawe avuga ngo Olympic Star finalma nubwo yatahukanye igikombe citiriwe umukuru w'igihugu ca 2017 canke kuko twari 2018 ndavuga ati cyo batahukanye mu mwaka weze gishobora kuba naco nyene kire mu bikombe byabitayeko batagitegekanye jeje ntaguciremo nagize amahirwe yo kuganira namwe mu bantu hariya muri iriya equipe ati for sure kiriya gikombe ntacu twatuzi ko tuzotwara ko nanico twanateguye nabwo twagize intsinzi imwe tugira intsinzi zibiri tubonye tugize ya gatatu cha turabona ko ama equipe yose arimwo atani imwe ubushobozi bwo kudutsinda turabona ko bishoboka cha turavuga ati rega rero tuyakubite tugitwara byaraboneka kuko ugiye ukabira muri sezo yakurikirane wavuga ngo Olympic Star yo haba ifise iyo projet kuvuga ngo twe natwe turagombe kuzatwatahukana ibikombe buri mwaka sezo 2018 ndizera ko ibice nka 95% Olympic Star yagutahukana igikombe citiriwe umukuru w'igihugu kuko ntumbwira ko equipe yatsinze
message ngo zibitiye mu finale equipe yatakanye igikombe equipe ucigira imana muri quart de finale utomboye equipe yabaye ya nyuma muri Primus League Burundi equipe watsinze muri champion ibitsindo ndwi iki gutsinda ibitsindo bine muri quart de finale mu gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu ni naho hagiye haravuga ngo Nahimana Hussein Welo yataye equipe yavuye muri Olympique Stars yigiriye haravuga bamwe bakinyi bashobora kuba bagumutse kuri iyo match batakinye n'ibindi byagiye birakurikira ugacibona ngo equipe ubwayo nta objectif nta projet bafise yo kugira ngo bongere kuba botokana igikombe ca Coupe du Président yakurikira ari nayo mpamvu cuhera kiriya gihe uhere 2018 inyuma yo kuba bari batahukanye kiriya gikombe bakaburana kiriya twabona ko bafise amahirwe menshi yo gutahukana ni naho twagiye turabura equipe ya Olympique Stars ukabona ngo buri mwaka barafise elema imwe zibiri zitatu kuko hariya hagiye haracamwe mu mazina akomeye canke twobona ko yari meza hagiye haraca navuga ngo inyuma ya Yaslim Said inyuma ya Bakaro twagiye tubona batsinda kuri finale ya Message Ngozi mu ntara ya Muyinga nivyo ba Mudasiri novuga ko umupira wagiye urabahiramo barahe umupira w'amaguru bamwene Bantu John Azore bagiye barava muri ziriya projet n'abandi benshi bari bakomeye kiriyagi bagiye baravamo ariko mu nyuma Olympique Stars yagiye akora recruitment zisa nkaho igenda muri academy kazana bamwe mu bana bagakurira muri ya equipe then bahejeje gukuriramo muri ya equipe bakaba bakinyi bakomakomeye bakava muri equipe ukabona n'abakinyi bavuye ahantu from nowhere kumwe twabona ba Eric Kwizera tukabona ba Fiston tukabona Isamodera we yaravuye ahantu heza cyane ba Ninde uyu muhungu asigaye ari muri Etats-Unis sindamwibuka neza Bilal Bilo benshi ahaca abakinyi benshi ariko wagira guca ukabona birakunze ariko cyane nabona kenshi nabana bavuye muri aya ma equipe ya deuxième division ukabona igiye gusuma muri za best dynamique kenshi recruitment bakora kuva kiriya gihe je nibaza ko 2017 nubwo batakanye ikombe burya nubwo batihaye amahirwe Olympique Stars ya 2017 yari ikomeye yari ifise mu bakinyi nabo ko bari biza muri defense yari ifise mwene Bantu John Azore umwe ma defenseur biza yari ifise mbaza umutima baba yari yaramaze igihe kirekire ariko arakina bavuga ngo amahigano mu Burundi bari bafise miliye nziza yabatari yari equipe nziza muri rusange ugacigenda rero inyuma kiriya gihe niyo bagiye barakora ririzo recruitment bakagenda muri academy ya 3e division bakagenda 2e division ukabona ko ari equipe igomba kurema bamwe mu bana canke bagomba amazina zimbutse kugira ngo gusaba afashe commentaire aguma muri première division mugabo atari equipe ifise projet yo kuba yo twari ibikombe muri Primus League Burundi canke muri Coupe du Président ni nayo mpamvu rero twagiye turabona Kwizera Eric Kirungi bamukuye yaje avuye no Bujumbura sinuka equipe yaravuyemwo aja mu ntara ya Muyinga agira imana biramukundira agira saison nziza pe agira saison nziza inyuma Slim Said atwibagiza Slim abantu bari baritazira inyuma yijya Coupe du Président yarabaye 2017 yarabaye rurangiranwa mu ntara ya Muyinga abantu benshi bavuze Slim byari vyatewe na niriya Coupe du Président batwaye bigize mu ruhara kongera hanze muri match za Coupe de la Confédération yitwaye neza fasha equipe gutsinda yari yarabaye umwami wiriya ntara muri ya Olympique Stars aza rero Kirungo Kwizera Eric Kirungo nibaza ko abantu benshi nabo bamumenye cyane nibaza ko abantu bo mu Kibitoki bashobora kumyibuka cyane match ya Bumamuru numu bakinyi bacenga cyane batanga spectacle kuri match ku kibuga haraza amazina agiye atandukanye kugeza aho tubona uyu Afizi numvise ko atakiri muri Primus League Burundi yari muri Dubai na umwe mu bakinyi bako muri iriya ntara babaye beza ariko guhera kiriya gihe 2018 kuduga Olympique Stars ntiyigeze itunga bamwe mazina tukwita ko tuvuge ngo itunza amazina 6 muri equipe meza nivyo barasohoye umuhungu asigaye akina muri Gorilla Kevin hagiye Kevin hagenda Darcy haragiye Darcy ariko urabona ko guhera kiriya gihe ntabwo Olympique Stars yigeze kuba Olympique Stars nziza je nemeza ko kuba iriya Coupe du Président bayitakanye umupira utaratera imbere nk'ibitigo tabona vyakakanya hari bamwe mu bakinyi bahomvye baba barakiniye hanze ariko jewe kimwe nagiriza mu basana vango mu mashobora kuba bari hejuru muri ya equipe canke mashobora kuba batwara iriya equipe jemba muri iriya equipe nta objective igerigira yo gutahukana ibikombe kuko yo habigira objective yo gutahukana ibikombe ntiwombwira ngo buri mwaka equipe bayisambura hose
hanyuma mu mwaka uza kandi iyo kipe bakayisambura yose bakazana nshasha kuko nk'ubu n'aba turiko turavuga ko Yusufu Duwe yabaye mwiza turiko turavuga ko Buhari kugeza amaka kanya ari mwiza ntuzutangare mu mwaka uza Olympique Stars n'ubundi bayisenye yose amazina yose arimwo aya turiko turabona ko ari meza canke aba bose tubona baca bava muri ekipe hanyuma mu mwaka uza baca bagenda muri New Force no muri New Oil ababaye beza babaduze muri Olympique Stars hanyuma ugiye kuraba match ya mbere kuko barakunda gutegura match ya Mikare hariho na match ya Mikare bigeze gutegura bahorana na ekipe ya Gorilla mu gihugu cy'u Rwanda ibere Muyinga barakunda gutegura match ya Mikare yavayo kuba ya saison izo match kenshi ziboneramwe bamwe mu bakinyi bashasha utari warabonye mu mwaka uheze bivuze ngo rero jewe ni cakende twavuga kuri ya deba ya Dodi ekipe ziwacu ziraba nziza mugabo ikintu kijanye no gutegura projet uyu mwaka dukeneye gushika kuki uyu mwaka turasabwa amafaranga ngana gute kugira ngo dutware igikombe nari nabonye igihe wari uri Muyinga kuri match sinebuka ya Aigle Noir na Olympique Stars ngabo Diomedre avuga ngo natwe ngo ngihangiro dufise ni Coupe du President ni navyo nabonye abakunzi benshi b'umupira w'amaguru bariko baragiriza ngabo Diomedre avuga ati wari wadusezeraniye Coupe du President none utahishije na CFK nibaza ko je kubyiwanje mba mbona ari equipe igira objectif yo gutakana ibikombe sinumva ko no mwaka weze utarago gutakana na regepye muri kimwe cya 16 niyo mwaka utakaniwe na CFK nguco uvuga ngo warofise gahunda yo gutakana igikombe cyo mukuru w'igihugu jewe novuga none nta n'ibintu byinshi mvuga kuri equipe ya Olympique Stars ni deception kuri Olympique ndetse no kubakunzi b'iyi equipe kuko ni bamwe mu bantu bujya muri championnat mu ma equipe akomeye bakumbuye intsinzi muri kuyibona muri equipe yabo baruka kuronka intsinzi kera iyo usubiye muri kahise wanashima na kubu bijanye n'amahangiro vya ntavyo nigera mbona muri equipe ntihari avara nepas ubwo basinyisha abakinyi hafi nka 6 bose bakaba amasezerano y'uwo mwaka umwe si vuba cyane tubona Olympique Stars nka equipe buri gihe yamiri hagati biracamo bagatwara ico gikombe cy'umukuru w'igihugu nkuko na Crystal Palace batwaye iyi y'umwaka uheze Crystal Palace batsi FA Cup batsi birashoboka pe hariho equipe ishobora kuza par surprise igasanga yisanze ku gikombe batsinze Liverpool batsinze Man City batsinze Manchester hanyuma capital common shield gikombe cy'ugurura Premier League batsinda Liverpool birabaho vraiment ko equipe ishobora kuza par surprise igatwara igikombe niko vyagenze ku Olympique Stars 2017 iyi migwi ya Olympique umugwi ya Zarumamuru za Musongati Rukinzo ni equipe zimwe zitwereka bamwe mu bakinyi tabona ko canke zihamahigo bamwe mu bakinyi batari bafise ikintu bariko barerekana mbere ariko waraba mu bijanye n'ihangiro uwo mugu ushobora kugira iyo maze kugira abakinyi bakomeye ndetse n'ico ukora kugira ngo baziga mu gasanga ntagihari bamwe gasanga bafise abakinyi ku masezerano mato badashobora kubazigama ngo bashobore kubagurisha ariko kandi wanaraba nimba bona bagumya ngo batwara ivyo bikombe canke bitwe yamigwa ishobora guhangana muri ico gikombe gasanga ntabiriho iyo uravye Olympique Stars hangiro ryayo ntari bari hari mwa avara nepase nivyo bakubiswe na equipe ikomeye itwa Vitaro ibatsinze 2-1 batsinzwe mu mwaka weze na Regepie Dirac bagarutse nako bwa mbere batsinzwe na Regepie batsindwa na Vitaro none batsinzwe na CSKA Football baje rero gukina championnat y'uno mwaka bahagaze mu bibanza by'inyuma muri Primus League uko bahagaze mu kibanza ca 11 vikana ngo bijanye n'igikombe ntavyo baje guhanganira baje gukina Coupe du President arico kintu conyene bafise cyo kugwanira kumbwira rero ngo president wa equipe agiye gukina match na Olympique Stars nako match ya Olympique Stars aje gukina na CSKA Football yumve ko ataco vyo mutwara buviramwe muri kimwe ca 16 gishiri ca nyuma uhagaze mu kibanza ca 11 muri Primus League sinumva ikintu na kimwe uri kurategura muri equipe yawo mu vyabaye jewe mu kibuga sinovuga mbere na mbere ngo banegrije match kuko iyo banegrije match kutaruguho umwanya marka kikina mu mwizamu kutaruguho umwanya umuhungu yitwa Murisha kikinira kutari guha umwanya bamwe mu bakinyi batariko barakinishwa cyane muri equipe bagakina mu rutonde rwatanguye ku munsi w'ejo nabivuze match baheruka gutsinda ni match bakinye na iyi match bakinye hana Beje
batsinda Jegle 5 Mazi. kuri 1 bayitsinda 5 ya match ya gloire ego ya Gloire ni match ya Gloire komeza ntaco batsinze barasatuye ntaco ariko nabonye ama equipe amwe amatsinda 2 kuri 1 bigoranye za Aigle Noir iyi match uravye urutonde rwari rwatanguye mu kibuga mu bakinyi bari bahari uza gusanga n'abakinyi bake batari mu kibuga nako batagiye mu kibuga kuri ino nshuro kuko naravye mu rutonde sanga umukinyi wenyene yo batarimwo ni Didier nako yarimwo ubatarimwe ni Didier Ramazan ni uyu muhungu yitwa Bizimana nawe yari muri urukina takinye ni none umuhungu yari ku ntebe yasure bandi Bizimungu Isa Bizimungu asamo muri watakaje ikibanza muri iyi minsi kubera wa mwana Rajabu nawe yari mu kibuga uravye muri rusange uza gusanga abakinyi bose bari batanguye mwo rukino barimwo hano bakinye hari gihe tuzokuma twumva ngo umugwi ngo urumva gukina première division ngo bananijwe kubera ko banegrije match cyangwa igihangiro batarifise ugasanga sivyo kuko nima muvuga gutyo gute mu ma penalty vision yazana Gardien International nimero ya mbere ese niwe yasamye yagiyemo agiye gufata za penalty bagombaye ku munota wa 90 acaraza ubundi bibe by'ubusa bazimutsinda ari gereze equipe za mbere ese ubu numwe yagira clean sheet turabigaruka ko ntari turabijako ngiraho hari gihe equipe rero itsindwa pera narababwiye mu mpumbuti ndawuhebe mwarazi nuko tutawuronga hari gihe equipe zitsindwa tutagomba twumva umenga ni ibintu bisanzwe batsinzwe kubera ko gusa nyene ni equipe ya première itafise objectif ariko ugasanga barushijwe dufise equipe zo mu cicaro ca kabiri ubona gusa ikintu kimwe kibatangira ari bya bindi byo kugwana bafise style de finition canke style de création y'amaokazi yakomeye uraraba mu muri ngene iri kwiragwana iryama hirya no hino iburyo nibo bamfigwana imbere ya academy ubumwe ugatangara waraba equipe nka Vitaro ingene batsinze imbere y'amagara Young Boys ukihweza na match magara bakinye na Ngara United equipe idafise n'icicaro ukavuga uti ni Vitaro iri kwinanizwa bigeza side ari mu kibuga yinjiye yasubiriye nde ariho umuhungu Zokora ntiyarimo Didier Zokora nawe yatsinze igitsindo ca kabiri ukabona abakinyi beza ba equipe barimo ariko equipe ya deuxième division bivanye na stabilité bamaze kugira muri kano kanya nubwo bafise amahangira komeye y'ivyo bakinira muri deuxième division ukabona ko bariko baranaliza rero kubw'ivyo je novuga ko nipfuje kuganira canke kuvugana na bamwe mu bantu bari ndani muri Olympique Star bambwire nimba mu vy'ukuri hangiro bafise canke atahangiro bari bafise byo gutwara igikombe ngo Imaramaje nanje nk'abandi bakunzi b'iyi equipe ariko nizera equipe yatanguje abakinyi nk'ubu ko yananijwe novugana n'ubushobozi bwabo butabaye bwinshi bwa mbere na mbere nivyo negligence irabaho ndiko nkina ndi nta mwishimiro ndiko nkina na ka equipe gato ndi duwanaje gukina na ka equipe gato gakina deuxième division ugasanga iyo negligence irabayeho me ihangiro rya equipe rikwiye kuba gutwara igikombe ca champion olympique Star canke kugwana bakagera kuri n'imiburiburi ngiyo rero Olympique Star yabaye equipe ya mbere itangurira izindi saa 7 kuva mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu kina Premier Division mbere yuko tubandanya n'indi equipe yatashireka mu nkondere mbanze ndabasangize buno butumwa